Nginiteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka nini ko biriko biravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politique, ibiriko biravugwa ku bategetsi batandukanye iyo babo mu nzego za politique ndetse nabo mu nzego z'umutekano, kandi nanone tutibagiye nanone ibindi bisata biriko biravugwamwo inkuru nga mu gihugu c'u Burundi. Nabaye kaze rero muri nga mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose uko ari zitanu mu ndinganizo nshasha abari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu, abadukurikirana barere mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Ni kenshi ku mugabane wa Afrika hagenda hagaragara ibisata abategetsi bakomeye bafisemwo akaboko. Muri abo haba harimwo nk'umukuru w'igihugu urongoye igisirikare, utwara igipolisi, abarongoye inama nshingamateka, inama nkenguzamateka ndetse n'ahandi. Ndetse vyanagiye kugaragara neza akaroro gatanzwe ari Kenyezi yararongoye inama nshingamateka y'igihugu ca Uganda ubwo basanze afise amatungo adasanzwe, bikaba vyaranarangiye kandi yose umuhungu wa Prezida Yoweri Kaguta Museveni ariwe General Muhozi Kainerugaba abipakije ibiduga binini kugira ngo babitware mu gihe ari karakurikiranwa n'ubutungane. Ikintu gitangaje cyane nuko ku mugabane wa Afrika vyamaze kugaragara ko igisata abategetsi badafisemwe ukuboko ico gisata kiba kitabaho mu gihugu. Ni mu gihe mu myaka mu kiringo ca gatatu ca President Nkurunziza canke se kuva mu mwaka wa 2010 benshi bagiye bumva ico bise ndimwo ngo nigiye waza gutanguza umugambi nga mu gihugu c'u Burundi, gusa abategetsi bakaba bafisemwo umutahe kanaka ata amafaranga bashoyemwo, ahubwo kugira ngo gusa bakwemerere gukora wewe hakaba ari ico ubugomba kubemerera. Ibintu byatanguye kugaragara cyane kandi muri iyi myaka nanone y'ikiringo ca President Evariste Ndayishimiye, iki kiringo ca mbere aho hagiye haraba bimwe mu bisata byagiye birigarurwa n'abategetsi batandukanye kandi bakomeye, aho twavuga nk'igisata cyo kuzana imiti nga mu gihugu c'u Burundi cigaruriwe na General Prime NIYONGABO, igisata c'ibitoro cari gifiswe na Rengiyome Bunyoni ariko kuri ubu cigaruriwe na Evariste Ndayishimiye n'umuryango wiwe, igisata cyo kuvunja amahera mva makungu nacyo kandi murazi uko vyifashe kuko ibaye inkuru y'igihugu BRB itwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Vyavuye aho rero nkuko President Evariste Ndayishimiye yivugiye ko yasubiyemwe amasezerano yo gucukura ubutare nga mu gihugu c'u Burundi ndetse no kubwimba, ndetse akavuga ko avyifatiye mu minwe. Kuri mu Cibitoke Evariste Ndayishimiye na Prime NIYONGABO ngo babare mu mugambi wo kunyaga inzahabu. Ni mu gihe bivugwa ko hari imyidogo idasanzwe iri mu bimbi nzabo mu Cibitoke, bakavuga ko kuva ku wa 4 w'indwi iheze hari kugenekerezo ya 2025 ruheshi umwaka wa 2026 barungikiwe intwazangabo mu gisirikare isigurira abatwara amakoperative ko bategerezwa guhebera igisirikare ibice 70% y'umwimbu w'inzahabu. Abandi muri bo bakavuga ko bariko babaka ibice 30%. Ayo mategeko mashashe y'igisoda ngo avuga ko koperative itazovyemera izoce yakwa igikorwa cyo kwimba ubutare. Nkuko natanguye mbivuga, bamwe mu bantu bafise ingufu zidasanzwe mu butegetsi harimo n'ubutwara etat major cyangwa se uburongo igisirikare cy'igihugu. Uyu nawe abari mu bantu bavuga ari kijana kuko ari umwe mu bantu bakomeye cyane kandi babarinze umutekano w'igihugu, no kuvuga gucungera imbibe zawo ndetse no gucungera abo bose bovogera ubutaka bw'igihugu. Abimba inzahabu mu Cibitoke bakavuga ko igisirikare cyabanje kuzana ibirindiro hafi yaho bimba inzahabu, bakavuga ko abo basuda bazanye udusandugu tujamwo izo nzahabu bashaka kubatwara, kandi ko izo nzahabu zijanwa mu biro bikuru vy'igisirikare i Bujumbura. Inyuma niho havuye hazi ibi vyo kubategeka inzahabu bazotanga mu gisirikare. Muti rero igisirikare cyo bakijejwe iki mu bijanye n'inzahabu? Abimba inzahabu bakavuga ko kugeza ubu bakorana n'ishiramwe ry'igihugu rijejwe ivy'ubutare OBM. Amategeko avuga ko abimba ubutare baheza bagaha OBM ibice 16% vy'umwimbu. Ubu rero ntibumva ingene igisoda kije mu vyo kugenzura abimba inzahabu, isugo bubasha igisirikare coba carabukuye hehe? Nkuko amakuru abandanya bivuga ngibi biriko biravugwa ku gisirikare cy'u Burundi si bishasha.
kuko hariho iyindi mihingo y'igihugu bivugwa ko hari abasoda bagabwa na Prime Niyongabo barungikwa kwimba ubutare. Uwundi mugwi munini ugizwe n'abasirikare begereza kompanyi yo mwiperereza rya gisirikare Gen.NIYONGABO. Birazwi ko umaze igihe kinini bimba inzahabu muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Izo nzahabu aho hose zitirirwa General Prime Niyongabo. Ikindi gitangaje kandi nuko ataraporo nimwe yerekana ko igisoda cyo Burundi cimba inzahabu amafaranga gikuramo uko angana nico akoreshwa. Aho rero hacaza ikindi kibazo, ni inzahabu z'igisoda canke n'inzahabu z'abantu. President Ndayishimiye na General Prime Niyongabo bafatanije urwo rudandaza. Ab'imizabo mu Cibitoke bavuga ko abari ku isonga ry'ico gikorwa mu gisirikare ari General Prime Niyongabo arongoye igisirikare. Ubugira kabiri akaba ari Major Ildefonse Nshimirimana asanzwe ari umuvyeyi wo mu kazana wa President Ndayishimiye. Ngo vyakunda ko umukuru w'igisirikare akora urwo rudandazwa mukuru w'igihugu atarimwo. Ab'imizabo mu Cibitoke bakavuga kandi ko basanzwe babangamiwe n'amashirahamwe abiri bavuga ko President Ndayishimiye afisemo umutahe. Bagatinya ko hari intumbero yo gukora abanyagihugu mu vyo kwimba inzahabu bigasigaranwa n'igisoda be n'amashirahamwe ya Ndayishimiye. Ab'imizabo mu Cibitoke bakavuga ko bafise agenda kadasanzwe, bakavuga ko bisanzwe bibagora kunguka muri urwo rudandazwa, none ngo ntibumve ingene Ndayishimiye na Niyongabo bashaka kubatera no kuri utwo baronka. Bakavuga ko batumva ingene abasanzwe bafise ubutunzi bwose bw'u Burundi babandanya kurondera kwigarurira ibitunzi abanyagihugu. Bagasaba ko bino bintu bihagarara hagakora amategeko gusa maze abimbe inzahabu bakabandanya gukorana n'ikigo kijejwe ivyo gucukura ubutare ngaha mu gihugu cy'u Burundi arico OBM. Muti rero amafaranga y'ubutare aja hehe? Muri imyaka ibiri ntavyo tutumvise. Kuva muri mukaka umwaka w'2024 President Ndayishimiye yatangaje ko ahejeje kubura umwobo ababirigi banyegeje mwe butara hitwa Murehe mu Kirundo. Amaze guharura ukubwo butare bungana n'agaciro kabwo, Ndayishimiye yemereye abarundi ko umuhero w'isi uzorinda ushika abarundi barya. Yari yavuze ko mu mezi 6 gusa ubwo butare buzoba bwahinduye ibintu mu Burundi. Kuva ico gihe yamara iki gisata kirimwo ibinyegezwa vyinshi bitandukanye. Nkuko amakuru bivuga kuva ico gihe twarabonye Ndayishimiye yifotoza mu myobo y'ubutare, twaramubonye yifotoza mu bwoko bwose bw'amabuye, twarabonye yifotoza imbere y'amakamyo ashoye ubutare. Yaratubwiye ko ubutare bugiye kuba imoteri imbona kazoza y'u Burundi bwisununuye mu mwaka w'2040 hama bukaja mu mugwi w'ibihugu biteye imbere mu mwaka w'2060. Mutero none amafaranga ava muri ubwo butare arikaja hehe? Reka tugaruke kuberuro vy'umushikiranganje Alain Ndikumana. Igihe ariko yerekana amafaranga leta y'u Burundi izokoresha mu mwaka w'ikori w'2026 umwaka w'2027, abakenguza amateka basavye umushikiranganje Alain Ndikumana kubereka vy'ukuri amafaranga ava mu gisata c'ubutare uko angana. Ibiharuro yatanze bimeze gutya bifatiye ku myaka y'ikori, ni ukuvuga année budgétaire. Kuva mu mwaka w'2001 umwaka w'2022 haritezwe hafi miliyaridi 14 hinjiye muri yaridi 4 n'igice zirenga ko gato, urugero rw'ibice 32 kwijana. Kuva mu mwaka w'2022 gushika mu mwaka w'2023 haritezwe hafi miliyaridi 15 hinjiye hafi miliyaridi 4 gusa, n'urugero rw'ibice 26 kwijana. Ni ukuvuga ko vyagabanutse ko ibice 7 kwijana. Kuva mu mwaka w'2023 gushika mu mwaka w'2024 haritezwe hafi miliyaridi 32 hinjiye imiliyaridi 6 zirenga ko gato. Ibi bikaba byari ku rugero rw'ibice 19 kwijana. Mu mwaka w'2024 umwaka w'2025 haritezwe nanone imiliyaridi 32 hinjiye imiliyaridi 13 n'igice, urugero rw'ibice 42 kwijana. Ni mu gihe kuva mu mwaka w'2025 gushika muri uyu mwaka w'2026 haritezwe imiliyaridi 148 n'igice hinjiye imiliyaridi 20 zirenga ko gato, urugero rw'ibice 13 kwijana. Umuntu aravye bino biharuro iyo kwibaza vyinshi. Icambere, baharura gute amafaranga baba biteze ko azova mu butare buri mu mwaka? Ikigira kabiri, nimba ivyo biharuro bikorwa neza bigenda gutenga amafaranga yinjira mu kiga ca leta abari make cyane, ayandi yoyo aja hehe?
umuntu yaravye ivyo biharuro abona ko kuva mu mwaka uheze hashobora kuba harabaye ubusuma bukome mu gisata c'ubutare. Imiraridi zirenga 100 zishobora kuba zaribwe mu gihe ibaruro vyoba vyari vyakozwe neza. Ese koko ubutare buriko buraba umushinge w'iterambere? Iki ni ikibazo nanone kibazwa n'abandi bahinga batandukanye. Umuntu yaravye ivyo biharuro usanga bivuguruza cyane President Ndayishimiye. Bigenda gute ngo leta itegura gukoresha imiradi zirenga 4,000 ikaba yiteza imiradi 140 gusa mu butare, hanyuma ikaza kubwira abarundi ko ubutare aribwo bokwizera ko bugiye gutungisha igihugu. Ibiharuro vyerekana ko ubutegetsi burondera kurotesha abarundi mu kubemerera ibitayiho. Yamara iki gisata kirimwe ibinyegezwa vyinshi nkuko bavuga. Turafise amasoko mu gisirikare yemeza ko hafi kompanyi y'abasuda yarungitswe na Gen.NIYONGABO muri Kongo kwimba inzahabu n'ubundi butare, kandi izi nzahabu zinjira ku bwinshi mu Burundi. Muti none rero amafaranga yazo aja hehe? Umumenyesha makuru wa Yaga arutse kubaza President Ndayishimiye impamvu ubutare bushogwa hanze inzahabu zitabonetsemwo cyane. Ndayishimiye yishuye ko inzahabu zoroshe kwimba. Mu bimba inzahabu birazwi rwose ko harimwo abakorana cyane n'umukuru w'igihugu. Muti none izo nzahabu zoba zibwa nande nkuko benshi bibaza ico kibazo. Izo ninzo byatumye benshi mu baharaniye hagati y'akazi na muntu mu mashiramwe araba ivy'ubutunzi ndetse n'abandi benshi bakurikiranira hafi ibitangazwa n'abategetsi b'u Burundi bakavuga ko harimwo akaboko kadasanzwe cyane muri ibi bintu byo kwimba inzahabu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi rero bakavuga ko ibintu bitazora mu gihe abategetsi bagihari, kandi bifuza ko murantunge abategetsi bagihari bifuza ko ibije byose biherera mu mifuko yabo nkuko bo ubwabo babitangaza. Sivyo gusa kandi mu yano makuru kuko tubanaye tubabwira ibindi bitandukanye bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, cyane kubiriko biravugwa n'ubundi mu bisata bitandukanye nka politike. Muti hari kandi kabazo benshi baje bibaza bati ni kuki uvuze bitagenda neza wese yitwa umwansi w'igihugu? Mwijambo President Ndayishimiye yashikirije rijanye no guhimbaza imyaka 34 n'u Burundi bwikukiye, yagumye yerekana ingene batabona ibintu nkawe ari abansi b'igihugu. Indongozi za Eklezia Katolika, abari mu mashiramwe ari hagati y'akazi na muntu, abamenyesha makuru, abarongoye imigambwe UPRONA na FRODEBU, abo bose ngo nabansi b'igihugu bagengwa n'ivyumviro vya PDC. Yaribagiye ko nawe yahoze yitwa umwansi w'igihugu TTG. Mu myaka 34 n'u Burundi bwikukiye bwarongwe n'abagabo 11. Umwe wese muri bano yararonse umwanya wo kwitwa umwansi w'igihugu. Bamwe babaye abambere mu kuvyita, abandi biza kurangira n'abariko bitwa, abandi baravyiswe imyaka myinshi none ubu nibo bavyita abandi. Muti none ga yemwe nimba aba bose ari abansi b'igihugu, ninda azobakunda Burundi? Hagaze ko ngimvugo mbi ihagarara. Umwami Mwambutsa ntiyakunda kuvuga amajambo. Amuzi bose bamufata ko ariyo ndongozi Burundi bwaronse itagira hihengamiye mu vy'amoko, ariko yatwaye mu gihe kitoroshe. Muri gitugutu umwaka w'1965 abasirikare barongowe na kapiteni Antoine Serukwavu barateye ikirimba c'umwami Mwambutsa. Imana irakinga arashobora kunyegera. Mu mwaka ukurikiye umwami yatembagajwe n'umuhungu wiwe afatikanije n'abasirikare. Mu nyuma abasirikare bahavuye bafuta intwaro ya cami. Kuva ubwo Mwambutsa wa kane yabayeho mu buhungiro mu Busuwisi kugeza yitavye Imana mu mwaka w'1977. Intwaro yari mu Burundi yamwita umwansi w'igihugu, yamwagiriza ko arondera abacangira bo gutera Burundi. Kwitwa umuntu wa Mwambutsa cari cagikomeye kuko uwiswe se Barundi mu myaka 50 ahinduka uwo bita umwansi w'u Burundi. Umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye nta kanya kanini yaronse ko gutwara, ariko nawe amaze gutembagazwa abahoze bamwunamira nibo bamwise umwansi w'igihugu. Mu nyuma baramunyuruza bamuzana Bujumbura, arabeshigwa ivy'akamaramaza. Haciye ukwezi yicwa uwagashinyaguro hari kwigenekerezo ya 29 ndamukiza umwaka w'1972. President Michel Micombero ni umukuru w'igihugu yakobeje mu kwita abandi Barundi abansi b'igihugu. Ku ntwaro yiwe niho hakoreshejwe amajambo akarishe nk'inyanka Burundi n'abamenja. Wakunda igihugu yariwe, abatamwemera bari abansi b'igihugu. Atembagajwe na mu mwaka w'1976 nta majambo atakoreshejwe mu kumutuka. Arapfungwa, arahunga, hamasandabira mu buhungiro.
Perezida Jean Baptiste Bagaza nawe yaje akaze rwose, yarafise amajambo akomeye yerekeye abansi b'igihugu, yabita ba mpema yuzuye inyanka Burundi. Intwaro yiwe yafataka abayigwanya baba bariko bakorera aba imperialiste b'abazungu. Yavuga ko ata umwansi yoca ngo atere igihugu, yavuga ko aciye mu kuzimu azomutuma ifuku, mu mazi azomutuma ingona, mu kirere azomutuma inkuba. Muri Nyakanga yaratembagajwe, igihugu cuzuye imyerekano yo kumutuka ngo ni umusazi nawe ahinduka umwansi w'igihugu. Inzego z'iperereza zari zicunze ko yoherahira agataha. Perezida Buyoya yarafise imigwi myinshi itaba abansi b'ubumwe bw'amahoro vy'abarundi, bakaba ari nabo bansi b'igihugu. Muri abo hari Perezida Bagaza n'abamushigikiye, hari abanywanyi ba Parti Hutu, mu nyuma haza ba Frodebu, imbere yuko haza abasende FDD bo bari bafise izina rutura, tribalo terroriste genocideri. Perezida Buyoya nawe yarangije ubuzima yitwa umwansi w'igihugu, mu mwanya wa mbere bamwima no guhambwa mu gihugu ciwe. Imyamamazo yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu yabayemwo ibitutsi vyinshi, impande zose zarambikana ibara. Perezida Melchior Ndadaye we yavuga abansi ba demokrasi, ba mpemuke ndamuke n'ibindi. Ntiyaramvye ku butegetsi urwanko ico gihe rwatumye agandagurwa. Perezida Ntaryamira, Perezida Ntibantunganya na Perezida Ndayizeye ntibashimise cyane ivyo kwita abandi abansi b'igihugu, ariko bo nyene bari baravyiswe imbere yo kuja ku butegetsi. Barerekana imigwi bavuga ko ibangamiye umutekano w'igihugu, ariko abo babaye abaperezida baganira cyane nabo batavuga rumwe. Nyuma y'ubutegetsi Perezida Ntibantunganya yaratukwa, Perezida Ndayizeye we yaranapfunzwe nk'umwansi w'igihugu. Perezida Nkurunziza ari mu bari baratutswe bikomeye cyane nk'aba tribalo terroriste genocideri. Uyu munsi nawe yambarwaga mu gutuka Murantunge, nawe aje ku butegetsi yaje aragahebuza mu gutuka abo batavuga rumwe. Yama ariko arahiga ko umuriro uzotangurira iwabo ugahereza iwabo, ko bazohera nk'ifu y'imijira, ko urwembe ruzobamwo n'ibindi vyinshi. Perezida Ndayishimiye nawe nyene ari mu bahoze batukwa bikomeye ko ari umwasi w'igihugu, abiswe ba tribalo terroriste genocideri. Uyu munsi nawe yambirwaga mu gutuka abo batavuga rumwe ko ari abansi b'igihugu. Akajambo gashasha yarayadukanye nako kwita uwo wese yerekana bitameze neza ko ari umu PDC akorera abakoroni. Benshi rero mu bazi vya politike bakavuga ko ngo ari diski ishaje, ngo harageze ko iyi mvugo ihagarara kuko nta nico igifise ivuga. Ngo none bose bamaze kwitwa abansi b'igihugu, hacasigara nde agikunda? Niba Mwambutsa yari umwansi w'igihugu, Charles Ndizeye akaba umwansi w'igihugu, niba Mishombero yari umwansi w'igihugu, Bagaza Kabuko uyo yakaba gutyo nyene, nimba Ndadaye yariswe umwansi w'igihugu, Ntaryamira bikabuko, Ntibantunganya uko nyene, Ndayizeye uko nyene, nimba Nkurunziza yahoze ari umwansi w'ubumwe, nimba Ndayishimiye yahoze agwanya Uburundi, none uwo kunda Uburundi ninde? Ninde abereye guca urubanza rwabo basangiye igihugu ngo abiyemerere ko we akunda Uburundi kurusha abandi? Ibi rero nivyo benshi bagaruka ko bavuga ko n'ubundi mu busanzwe atawoba akunda igihugu kurusha abandi, ahubwo ukunda igihugu n'uwucigura akaraba ineza y'abene igihugu adashize mu nkunzi, kandi nanone akaraba ingene atunganiza abene igihugu bose, yoba mu butungane, mu ntwari ibereye ndetse no muri politike. Dusubiye inyuma gato ku igenekerezo ya mbere Makakaro ku nshuro ya 34 Uburundi buhimbaza umunsi Uburundi busubizwe intara yabwo yo kwikukira ku igenekerezo ya mbere Makakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri. Turibuka umunsi Sulietona Nikodemu Kamari amanura ubwanyuma ibendera ry'ababirigi mu Burundi, hanyuma Kapiteni Marcier burasekuye araduza ubwa mbere ibendera ry'u Burundi. Hose mu gihugu ibendera ry'u Burundi riraza kuduzwa, Burundi bwacu iraza yarasamiranye hose. Mu bategetsi bavuga amajambo nkuko vyama, bagahayagiza incungu yo kwikukira umuganwa Rudoviko rwa Gasore, hanyuma bagaca batangura kwita abandi barundi nkabo ko ari abansi b'igihugu. Abategetsi bakihayagiza ko ari bo bakunda Uburundi, bene wabo babatuke babambika ibara. Nkuko ngo mu bana bavukana mu rugo rumwe hariho uwo kwiyemera ko ari wakunda abavyeyi, maze akiyagutuka bene wabo ko badakunda abavyeyi.
ngiyo niyo ngorane nyamukuru muri imyaka 34 iheze abatwaye bose Burundi nkuko tumaze kubigaruka ko barananiwe kubaka Burundi bw'abarundi bose uko intwaro zigenda zirahinduka niko hama hariho abitwa ko ari abarundi bemewe n'abandi bitwa bansi b'igihugu canke nyanka Burundi hama rero kandi abagenewe gupfungwa kwangazwa kwicwa kunyagwa ivyabo urugamba rukomeye cyane muri kazoza ku Burundi ngo nukuronka intwari zofata abarundi bose cyo kimwe ikaba uburenganzira bwabo bose igakingira kandi ikagwanira zina murundi wese aho azoba ari hose uwo munsi ngo tuzoba duteye iteka ibendera yacu hama turirimbe hamwe tuti Burundi bwacu. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utarafyenda kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho barose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa n'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu yakure no Muhuza TV Imana iba hezageye ibikorwa byanyu vya misi yose muriko urakora.